burya igiti gishatse ko amacuba imizi kandi umuntu wese afise icyo akumariye kuko ubuzima bwawe nyene ntibushoboka kuko kuba kuri iyi si burya umuntu agirwa n'uwundi yoho. Ku mazina witwa gute? Nitwa Jean Dodier Nzambimana. Hanyuma kandi yindi gira kabiri maze gushirako ni iyo nakwanya na Ruvera Muhimbare. Benshi musanze bo mu mafilme mafilme n'indirimbo zihimbaza Imana, ariko rero Imana yarampuje nawe twakwana kano karirimbo nise kunda akazi kawe. Vraiment iyi TV ndayikunze cyane, ndavye ukuntu bandondeye kandi bakanyitangira mwa kano kanya kugira ngo kino kiganiro, ndahimbawe gose. Humura ibibazo vyimutse yo riti warasavye none ngira ndaguhe ibizogufasha kwikanda uburuhe riti warasavye none ngira ndaguhe. Yesa urumva ko rero afise ijwi ryiza cyane gose, ahubwo menga wibye baba marayika bo mwijuru. Urarengeje na urarengeje. Nukuvuga kuraba indirimbo y'umuririmbyi canke gikorwa runaka c'umuririmbyi kuri YouTube birasaba yuko ukora like cyane sabone, kuko nivyo muha amahirwe yo gushobora kuba yotangura kuronka icamwa kivuye kuri iyo mpano yiwe ahembwa na YouTube. Bakunzi ba Mijo Talent TV, twongeye kugaruka kandi ku biganiro bisanzwe bica kuri Mijo Talent TV. Ku mazina nitwa Kubwimana Jamari, batazira janda canke unyite Janda B. Rero no musi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, aho ndabazaniye umutumire adasanzwe, asanzwe ari umuririmbyi aririmba gospel ndetse akaza kutubwira byinshi mutari muzi. Hama rero muri bwa bumwe mutibagira kugira subscribe ndetse share na commentaire. Yesa, ndikarenda mubereke kugira ngo abidondore, noneho ababwire n'akazina kiwe. Ndazi ko mufise amatsiko. Yesa, bimeze bite? Bimeze neza cyane. Umeze neza Cyane gose. Ndabona umeze neza, urakeye kabisa. Yego. Ku mazina witwa gute? Nitwa Jean Dodier Nzambimana. Ego Jean Dodier, watubwiye ko witwa Jean Dodier, none usanzwe ukora uduki Jean Dodier? Sanzwe nkora umwuga wo kuririmba, ndi n'umunyeshure kuri kaminuza ISPG muri faculté santé publique hari Igitega. Yes, urumva usanzwe uri umunyeshuri kandi usanzwe uri n'umuririmbyi. Mbega watangiye kuririmba ryari, uzwi gute kuri gukundirimba? Je natangiye kuririmba nkiri umwana muto, ariko nja muri studio muri 2010 mu 2010 muri studio Ray Music iri mu Rwanda, yari ico gihe aho bitwa Ikayonza, ngeze mu mwaka wa gatandatu. Hanyuma nza kubanza kubihagarika maje gusohora indirimbo ya mbere, cambanza ndabandanya ku ishure, ariko ngeze mu mwaka w'indwi ndaheza ndabandanya aho nagenda tanguza ama club atandukanye, aho nagenda ca nkaho nsanzwe mvuka mu ntara ya Kirundo muri commune Bwambarangwe, neza na neza muri paroisse Mukenke, nayo natanguje muri Mwaro muri commune Kayokwe, hamwe no muri Gitega muri zone Mubuga. Hanyuma uko nzwi abamaze kumva indirimbo nagenda sohora, nuko baranze ku ndirimbo zitari zike zihimbaza Imana. Hanyuma kandi haro n'abajene twage turasangira ubuzima mu makrebe nagenda atanguza mu bijanye no gutamba no kurimba indirimbo z'ubuzima. Ego. Yes, birumvikana ko umaze gukora ibikorwa bidasanzwe. Mbega indirimbo ya mbere ushobora kuba warakompoje, ubu ushobora kuyibuka? Ndashaka no yibuka kuko yari indirimbo narimbye mu ishure ndirimbira amanota. Ego, gato ndashobora kugira gerageza. Yari indirimbo nagira nti bana biwacu murakomeye, kapitali Bujumbura murakomeye, ku mavuko Bwambarangwe murasharamye, turasharamye kandi turakomeye, iyo nibuze ibyiza by'Uburundi ca numvika impemeri ku mutima wanje, kapitali Bujumbura murasharamye, turasharamye kandi turakomeye. My friend, bakunzi ba Mijo Talent TV, nababwiye ko twama tubazanira ibintu bidasanzwe. Murumva ko ngo turasharamye turakomeye.
yes ni kintu icyahe uri kurategurira abakunzi bawe muri kino gihe? bo ahubwo gatoya nsubira inyuma, inkuru y'umwana isubira inyuma, nagira mbanze ndabasabe, ndafise byinshi nabateguriye mbere maze no kwashikiriza abatari bake, munzi mutaraja kubiraba kuri channel yange ya YouTube. Ndafise indirimbo ifise video jewe mu nkundire ndayitake ko sono igari yanje nita nziza, y'indirimbo nisa abagenzi ndi kumwe na Janti wa Koloni. Hanyuma kandi hari indirimbo namaze gushira kuri YouTube, nakoranye na Arvera Muhimbare, nise kunda akazi kawe. Ndafise n'indi ndirimbo vuba ngiye gukora clip video, nise Sagamba Burundi, nakoranye n'utwana dutoya nakunze gose, ngomba ko tuzamuka mu kwiyumva ko dufise ijwi ryo kuririmba, Stacy na Gloria abana bo ngaho i Bujumbura. Ego ivyo bikorwa byose rero mu vyitege, ngiye no gupostinga indirimbo zanje zose maze gusohora, arizo nakoze ndi jenyene, nizo nakoze muri abo makrebe nagenda tanguza, ngiye kuzipostinga kuri YouTube kugira ngo abakunzi banje abo sanzwe ufise abagiye kwiyongera, muze murabikurikirana vyoroshe, munanshigikire mu gukora sabone. Okay, numvise ngo ufise YouTube. Hariho umuntu ashobora kuja muri YouTube agasanga ko bamwe baja kicane, agasanga ko bandi mugabo urashobora kubabwira ati mugiye kuri YouTube wandika gutya, hama kugira ngo ushigikire bigenda gute, sibyo none? Neza cyane. Kandi uvuze ikintu gikomeye vraiment, uri umumenyesha makuru wabigize umwuga kandi ufitiyemwo uburambe. Mu bisanzwe ndiko ndaraba kuri channel yanje wandika Nzambimana Jean de Dieu. Nzambimana Jean de Dieu, hanyuma uba wagiye kuri YouTube ugaheza ukabona ivyo biko bamaze gushirako. Bakunzi banje ndiko ndaraba ama views maze kuronka kuri ku ndirimbo abagenzi arashika 1,400, ariko aba subscribers abakoze sabone ntibararenga 250. Vyumvikane yuko abarundi benshi canke abafana benshi nituramenya igifisa agaciro kuri YouTube. Kuraba indirimbo y'umuririmbyi canke gikorwa runaka c'umuririmbyi kuri YouTube birasaba yuko ukora like cyane sabone, kuko nivyo muha amahirwe yo gushobora kuba yotangura kuronka icamwa kivuye kuri yo mpano yiwe ahembwa na YouTube. Ego mukore ubwa mbere sabone, views yo mwamaze kugira ko mwamaze kuraba indirimbo, mukore like, partage kugira ngo n'abagenzi banyu canke amagroupe murimwo babone ico gikorwa. Okay, ni kiya kintu ushobora gusangiza abakunzi ba Mijo Talent TV mu buzima bwa misi yose, intambamyi wama uhura nayo mu gikorwa cyo kuririmba? Abakunzi ba Mijo Talent TV, nk'umurimvyi nk'abandi, nubwo abenshi muri mwebwe ngiriwe bakujyo kugira ngo mumenye ko yakino kiganiro kuri Teka Ntewe ni TV Mijo Talent. Ubwa mbere intambamyi hari ku bantu dufise impano yo kuririmba n'agakengegwe. Urashobora gusanga ari abantu badukengera bivanye n'ukuntu akubonye, bivanye n'ukuntu akuzi, yuvuka akabona umengo ntacu ushoboye. Oya babakengera gute mani, wewe ntume tubwire ako gakengere wakabonye katangurira he, wabibonye gute kuntu abantu bashobora kugukengera bivanye naho uva canke uvuka? Bakunzi ba Mijo Talent TV, namwe muri ko murakurikana kino kiganiro, ndababwiye ukuri muza gusanga vyinshi tubihuriza ko n'abaririmbyi batandukanye canke n'abantu bafise impano batandukanye. Ubwa mbere je ndiko ndaraba aho sanzwe mvuka, murabona yuko akunda ko imisi mikuru muri leta canke bigashika ugasanga nk'umuririmbyi runaka amaze gutera intambwe arakoze concert, nari yaranje mbonye afishaje canke numvise nk'itangazo rivuga ibintu by'imisi mikuru izoba, nkaja gusaba sike nk'indwi zibiri canke nk'indwi zitatu kugira ngo nzoje gupresenta nk'akanimero runaka. Bakaraba iyo mvuka, bakandaba igihagararo, bakaraba ni ubwa mbere bambonye canke nta kintu kidasanzwe banziko, vy'ukuri nyene nta ego nta oya bigahera muri rarante. Ni nivyo musanzwe muzi kandi nibwo bumaze gukora indirimbo itamaze kumenyekana hatandukanye canke ngo umuntu ashobora gucana umva ko barayivuza, aho vy'ukuri kugira ngo ushobore kuba wotera intambwe wisange ku rugero rudasanzwe biba bigoranye. Iyindi ntambamyi maze kubona nuko ukuntu bitugora kwegera abaririmbyi bamaze gutera intambwe mu bintu byo kuririmba. Bastari biwacu mu Burundi n'abahandi, nukuri ndabasavye murazi yuko mwaheriye aha turiko turahera, sivyo? Kuca mutwugarana tuje kugira ngo tubiture canke tubereke ko arico dushoboye kugira ngo mutwunganire, si vyiza. Iyo ni ntambamyi ijanye n'ivyo kuririmba. Hanyuma iyindi ntambamyi nikijanye no kuronka uburyo. Mu bisanzwe muri ko muraraba ibijanye no kuririmba mu imyaka ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane, kandi abafise impano kurabira kandi
ubwo buryo kuronka ubwo buryo ni ikintu kidasanzwe ku buryo ushobora gusanga umuntu kugira ngo yinjire muri iyo industry muri iyo music industry bisaba yuko agurisha agahene yoroye canke akagurisha nk'itongo umugabane wiwe kweli ego mwico gere iyo atarose umuntu agira umutima wo kwitanga ngo ari kure amufashe gukiruruka usanga bigoye ego iyindi ntambamye duhura nayo niyo kugira ngo dushobore kuronka donc abadushigikira hanyuma kandi turonke na mwebwe bakunzi bacu mushobora kubona yuko ari cyo dushobora kuva muri kazoza gutyo mudushike kuri ku channel yacu ya YouTube na Facebook n'ahandi kugira ngo muze manatuvugira ego. Yesa, urumva ko intambamye kabisa zitabuze mu kuririmba bakunzi ba Mijo Talent TV murabyumva ko hariho abantu benshi usanga bariko birengagiza igikorwa cyo kuririmba ndetse ugakengerwa bivanye naho uvuka. Hama ikibazo nashaka kukubaza gikomeye cyane nubuhe muririmbyi ushobora kuba wigereranya mu Burundi uvuga ati jewe nshitse hajyageze ndashobora guhimbagwa? Nukuri ndiko ndaraba nta numwe atari karakora bien kandi nta numwe ntogira urugero mu baririmbyi maze kumva mugabo urashobora kuvuga ati urugero jewe ndabona umuntu ntegerezwa kuba basingeze nkawe ngeze ku rugero nk'ugwa agezeko si ukuvuga ngo urabateranije mugabo nawe uravuga ati kuva ntangura mbonye urugero nkarujya yagezeko byonshimisha neza cyane mu bisanzwe bagira bati burya ikintu cyose kigira avantage na inconvénient kandi kugira ngo umuntu ashobore gushika ku ntambwe runaka aba afise aho yaciye kuvuga ati rero noba nifuza gushika ku rugero rwa naka nuko ntegeza guca mu makanda yiwiwe sinzi ko mutegera amakanda icarico ndabitahura ego kuvuga gucaho yahonyoye gucaho aho yahonyoye kandi simpakare ngo cyo shobora kugira capacity yo gucaho yaciye ariko gusa by'umwihariko mwese murazi umuririmbyi Chancho Hamisi hacigiye kitari gito atabarizwa ku isi y'abazima mugabo uyu munsi natwebwe ino generation tuzi generation z'imyaka twumvise indirimbo yiwe turumva yuko byo kuri ari umuririmbyi afise ikintu yasize kizima kiri viva mu matwi yabumva indirimbo ziwe na Kanovera ego ndamufatira ke citegerezo nabandi ego mugo cyane cyane Chancho Hamisi n'uyu mushinga ntahe ngabo Leos na Africa Nova abo bantu nibuvuga ati jewe dashobora gufatira ko urugero kugira ngo shobore kumva ko nezererewe n'umuziki sibyo vy'umwihariko n'inyandiko yabo irabidondora. Yesa, murabyumva rero yuko ariko tuyagira ibintu bidasanzwe afise nabo ategerezwa gufatira ko icitegererezo hanyuma nizere yuko wambwiye kuri umunyeshuri sibyo ego none kuba uri umunyeshuri bigenda gute kugira ngo ushobore kuba ufadikanya kuba uri umunyeshuri wongera ukaririmba je numva bitoroshe iki kibazo ndamaze kibazo kenshi yaba abamenyesha makuru dukwanda ikiganiro canke n'abene gihugu basanzwe bon nyene mu bisanzwe mu ntahuro ntivyoroshe ariko iyi kintu Imana kigwaye nk'ingabirano yawe ntikigira kikubera intambamye ahubwo kukijanye n'uburyo nibwo usanga ari ngorane bwa mbere uburyo bwo kwiga gukuriha kaminuza bwo kubaho mpanze bwo kuronka ibikoresho ratio n'ibindi buboneka gute nubwo gukora umuziki mu gihe ubizimvye buboneka gute nukuri nkuko nawe uri kwakora kana kintu kiganiro ushobora kugira icyo byibagije ko hanyuma wamara kunkunda ukavuga ati nukuri Jean de Dieu n'umwana wo gushigikira niko nabandi babikora ego mu bisanzwe biranyorohera cyane gose uko je kwandika indirimbo ni ibintu byoroshe gose ahubwo ikingora no kuronka uburyo ko Imana indosa wankunze nk'umumarayika akarekura ubwo buryo gutyo nkashobora kuja muri studio nico usanga kigoye ibisigaye vyose kuri jewe n'amarembe masa. Okay, urumva ko bikorohera nikiye kintu ushobora kubwira abanyeshuri nkawe kugira ngo bashobore kuraba ko izo mpano zabo zishobora kubateza imbere? Abagenzi banje bagize bati uca mu ishyamba utazi ukahaca inkono utazi biravana na capacity y'umuntu hariho benshi bashobora kuba bimva mu mpano yo kuririmba mugabo ikaza ari nko kwigana ukaca usanga ari inguvu nyinshi azishira kugira ngo ashobore kuduza iyo mpano muri we mu gihe ari yo kwigana begaheze rero ukaca usanga bisa n'ibigiye kugira ibindi vyishe muri we ariko mugerageze murabe hanyuma kandi mukunde ubwa mbere kurondera ubumenyi mu mashure kuko nico kizotuma nabandi babona yuko ufise kazoza iyo uvuze ngo reka mpebe ishure nje kuririmba
n'abantu barabona yuko umutwe udatekanye udafise intumbero utazi guhitamwo gishobora kubaka ikindi ego mugerageze kwerekana impano zanyu mu gihe wanashaka ushobora kuzoba bigoye abantu batahure gake buhoro buhoro urashobora gushika ku ntambwe indoto zawe zikaja ahagaragara. Ego twayaze byinshi ariko abakunzi ba Mijo Talent TV barashobora kuba bariko bibaza ati doni umuntu by'ukuri nubwo yatanguje izina ryiwe arivuga mu ndirimbo canke se ariririmba none iyi saha n'akakanya urashobora kutuwerekana wewe uwuriwe urinde mu kuririmba kwawe urashobora kuduha akapera k'iyi ndirimbo nshasha watubwiye ko iriko sinzi ko yamaze kuba ijya ku mugaragaro canke bamaze kuba bamaze kuyipresenta nibaze ko kuri YouTube yamaze kuba yashitseyo urashobora kuduha akapera kugira ngo twumve iyi ndirimbo iyariyo. Bo hari indirimbo yatangwe kujako donc video abagenzi bugiye igiti gishatse kwa macuba imizi kandi umuntu wese afise icakumariye kuko ubuzima bwawe nyene ntibushoboka kuko kuba kuriye se buryo umuntu agirwa n'uwundi yoho ukugwiza abagenzi burya niko kugwiza itunga yoho ugomba abagenzi nako niko gumba itunga. Iyo ni video ya mbere donc korabona akoranye na Jean wa Koroni hanyuma kandi yindi gira kabiri maze gushirako ni iyo nakoranye na Ruvera Muhimbare beshi musanze mu muzima filme mafilme n'indirimbo zihimbaza Imana ariko rero Imana yarampuje nawe twakwana kano karirimbo nise kunda akazi kawe. Kunda akazi kawe ese kubera ko utashoboye kuvuga ati dukunda akazi kacu kubera ko wowe uri umunyeshuri nuko ubwo ndiko ndatanga ubutumwa kuri wowe ubwumva nawe jewe nubumvuyemwe busanzwe ubunyubatse ego duhe akapera twumve. Birahinduka Imana bishatse mu gatondo ukumva inkoko zirabitse ukumva ijwi ritinda kwibutse humura ibibazo vyimutse yo riti warasavye none ngira ndaguhe ibizogufasha kwikanda uburuhe riti warasavye none ngira ndaguhe ibizogufasha kwikanda uburuhe ntuzumere nk'abandi bamandaguhe ngo uhavugira ubutuka umuteka uburuhe ukiri muzima ntakidashoboka uwahaye abandi nubaracagaba ukiri muzima ntakidashoboka muri ivyo ukora naho woharongera mugenzi kunda akazi kawe. yesa urumva ko rero afise ijwi ryiza cyane gose ahubwo menga wibye baba marayika bo mwijuru. Urarengeje nukuvuga amajwi yose ntuzi ko yavuye mwijuru cyane gose iryo ni rimwe muri yayandi shetani yaririmba 12 carimwe mugabo ntumbaze ngo ni rya mbere ni rya gatanu ni rya gatandatu je sais pas. Oui. Yesa niki rero dushobora kurangiriza ko dusaba okay niki ushobora kurangiriza ko usaba abakunzi bawe eka n'abantu baza kukubona kuri uno munsi bivanye naho baherereye niki kintu ushobora kubasaba kugira ngo impano yawe itere imbere? Ubwa mbere yuko ngira icyo ndabasaba mbanje gukengurukira umuvyeyi Imana yantije muri kuri biko bamaze gukora Mutama Procureur General wa Cour d'appel Nahangwa mbabarenda muvuge mu izina sindamushize isoni Jimmy Richard n'umufasoni wiwe bobo babonye ko hari kidasanzwe kiri muri jewe bakankirurutsa egome hanyuma cyamboneraho gusaba bana ba mama bakunzi ba Mijo Talent TV bakunzi banje mwe muri ko murankurikirana nukuri nta management fise ni waba wumvise yuko shobora kwa fise impano yogira ikimaze ndagutakambiye ubure basi cumpa unkorere sabone kuri channel yange ya YouTube uzobukoze cyane uzobukoze gose hanyuma kandi wowe ufise ico ushoboye kushigikiza
basirabo nterere na Samire ngene nkora yindi audio hazoza undi mu marayika ahezagire andire izo 5 Samire nkora yindi video hari nubwo usanga ndarose na promotion ugasanga ndakoreze yindi video musi yiyo ego hanyuma cyembonera no gusaba ama societe atandukanye mwebwe muri ko murashima kuzamura abantu bamaze kuzamuka kera abo bantu b'abastare muzamura murasinyanira amakontra baramaze kumenyekana bafise donc ivyo bamaze kwamura mu mpano zabo nimutwibuke natubwe tukiduga hariya mu mituma ari abana benshi bafise impano bokora kandi bakaduza ibendera ry'igihugu natwe mutwibuke basi mudushigikire turonke n'akaririmbo na kamwe kavuye iwanyu tubone yuko muriho natwe kandi mudushigikire mu bikorwa byacu ego mboneho kandi no gusaba abakurikanye kino kiganiro mugire subscribe kuri channel yange mu kwandika Nzambimana Jean de Dieu kuri YouTube mwongere kandi mwandike Mijo Talent TV mukore kandi subscribe kugira ngo muze murabona ibiganiro byose bacishako vraiment iyi TV ndayikunze cyane ndavye ukuntu bandondeye kandi bakanyitangira mwa kano kanya kugira ngo kino kiganiro ndahimbawe gose Imana ibahezagire cyane siseze usanga baramayira indi jambo. Okay. Urakoze cyane gose urumva ko wavuze ati muntu wese ushobora kugira icyo ufashije wewe ushobora kugira icyo umariye na cyane cyane amasosiyete atandukanye ntimugume muduza babandi baduze ati ni murere na babandi bakiri batoya nibaze ko iri jwi riza gushika kure wewe ufise icyo ufasha wewe ushaka ko uyu mugenzi wacu aronka icyo yimarira muri kazoza kiwe ndagusavye umufashe rero nta kindi no babwira atari ukubandanya mudushigikira mu gufyonda nde subscribe canke sabone mu gifaransa subscribe mu cyongereza. Yes, mwari kumwe rero na Janda kuri mic ya Mijo Talent TV. Thank you very much, turabakunda cyane.